Madaka batembe neza. Ego murakoze. Kanu niko kweli Junior Marakuja ngizi wofata kuvumerewe neza. Junior Marakuja yamaze kubashwaramwo mu gisagara cya Bujumbura. Woba wifuza kuyirangura Junior Marakuja uyisanga mu Cyarama canke ushobora kutwakura tukayigusanza huri. Sinaringa. Sinarinda menga. Awarutera mukwe. Ndabwira ikintu kimwe. Imana ivuga ngo nta byihishije ntabona. Nta nibihari ntazi ko bihari. Ni Imana bivuga ariko si jewe. Ivyo wowe mazi iminsi sindagusanga ahantu ugere nagusanze hajya wicurikira uri kuriyumvira ibintu ndagusanze ngaha uri kuriyumvira ibintu nibiye uri kuriyumvira kuramisha jewe. Ntuze ko kubera wumvise ko umugabo wanje atari hari abari uza kunyibwirisha amajambo ngo sigaye ofisi ivyo navyo nkeneye kumenya. Ico ndakubwiye coco ngaha mu rugi wanje nturekuriwe kuhaza n'umusuru Dany atari hari. Kwanza aho vyakabereye ni kera ahubwo kubwire mu rugo. Nimba byarakunaniye uburyo ushobora kumureka ipero rya mugore wa je ndashobora kubigufasha mu buke nkamukuzanira umugore wawe. Bazi ico bita kubahana. Nimba uzi ko hari ikintu ushaka ko tuvugana ati nawe tudusubire kunsuzugura ngo kuri kuransuzugura. Joshua kunzana hano menga babyariza inka. Hano menga ni mumva zimbwa ndaki. Nta nisoni wumva. Ushaka kumpamagara ko tuvugana. Mpamagara hano heza hasa neza. Je inose sindayibaye kugira ngo nambare neza, nge neza, nywa kantu kameze neza, para kunzana ahantu nkaho mengane mu mbaraga. Ngaho uvuga ibyo ushaka kuvuga ningiri iyo ndiko ndaje. Kazi mugayumira. Umuntu mu buzima ari yubahiriza. Je umenyere unzana ahantu nkaha. Uzohureka kumbwira ibyo ushaka kumbwira. Cyapa nakuzunsuzugura unzana ahantu mu mwanda nkaha. Chevare nimba warigeze gukena ugatunga ukaronka amahera biciye kure cyangwa waraciye mu buzima bubi ubwo umushaka kugira ikintu cyitwa kwekonomiza ikintu cyawe n'ubu rero bisigura ko je unsuzugura ukanzana ahantu nka n'ubu akagani karaguheramo bakiterekane n'ibyo bari je ndamenye kugifinda yirobeye ndasheta ubuzima bwanje bugahererayo mugabo nkabaho neza. Iyo nakuriye ndahazi no navunda ushaka kunsubiza muri bya bifyogororo hari haruguru wa gikuru niko wanyita vuga ibyo vuga nigire mu byanje kandi ndazi ko ninabikubwira uraza kuryoherwa. Vuga rero hama tugende ko n'umuntu yombona ni cyane nkaha yovuga ati wa muntu kandi je ngana kuzanye nga kubera negereye ahantu hari amamoto hari n'imiduga bankeneye ku kazi no basimbiraje. Vuga ibyo vuga no kwisigura ndabigusaba. Vuga ibyo vuga hama tugende. Nanje sishobora kuguma ngaho umwanya munini. Nta nisoni hagutera wewe. Waniza amakositimu bwantu urarekura nta nisoni hagutera. Vuga rero tunyarutse. Chevare
naho agashavuka kurenze basura mbabarira basundi munsi vuga ivyo uvuga ivyo byo uzogushiraho ushaka sawa ubandanye rero uvuga dedembe ivyo dedembe hama ryari urazi ko twicaye hamwe turavugana ijambo rikomeye bavuga ngo umugabo anyaruka kumva agateba kwishura yego ryari nanakubwiye ko ngiye kuyumvira ku majambo twavuganye rero naravyumviriye ako ndafata n'uburemere n'ibyo murambona mu gihe duhuye na Dany amajambo arambwira yuko azonderera umwana yuko umwana ari gwacu azomufasha nabona ko ari amajambo n'amajambo y'agashinyaguro amajambo yo kushaka kunyene kuncinyiza jewe ko je n'umugabo ndafise akazi ndakora ndafise nahomba ndigaburira nditunze rero nabyihweje ndafata n'amajambo twavuganye ca ndabona yuko wewe uri umugabo w'imvuga kuri kora kuko yego uko nabonye ari kunkengera kuko nta kuntu umugabo nka jewe nifise uwundi mugabo asha kunderera umwana akandirira n'umugore n'ibibaho ibyo bintu ko no kunkengera niyo mpamvu jewe nahisemo gufata umugambi wawe ujya mugambi wambwiye yuko ukene ko jewe mbana na Yvette niwo kandi awushigikiye kandi nje nivyo nifuza mu mutima wanje. Okay, urumva estime umanze kwanza umbabarire gatoya. Buya nari nariheze mvete ubugabo bufise ubwanwa bwinshi usanga bufise ubwenge buke. Ariko ndagwenda garutse nsanze abantu bafise ubwanwa bwinshi bariyumvira cyane biha umwanya. Urumva ko Imana igukoreyemo ukagira agatima k'ubugabo. Nk'ubu rero twashobora kuyaga neza tugahuza tukagira ikintu kimwe na kimwe dufunditse nk'abantu b'abagabo. Agasuzuguro kujya muhimbiri kararenze. Kararenze mwana wa mama. Uranyuma. General ndavuga ati none uyu mwene wacu uyu bofre wacu yemere kureregwa. Ndavuga ati ibintu nibibaho. Cyane yumvira rero ko nofata ikintu kimwe na kimwe. Ndavuga ati ndaguhamagare ndagushira ahantu kugira dusenyere ku mugozi umwe. Akagaye kujya muhimbiri tukavemo n'ijyanzu tuyishire mu minwe. None yo ntituzoyishira mu minwe nzoyiguhereza ibi yawe. Umuryango ubu wawe wishire wizane ntavuge ati Imana iragahora yitwa Imana umva kuvuga uvuze ijambo ryiza twarabaye umuryango ujya mushikanje n'amaraso y'Imana nawe uramaze guhonja kuri ayo maraso nawe uri ya maraso nye turi umwe reka rero dupanga ukuntu buri kintu kimwe cogenda ku rutonde kugira ibintu byose tubirangize mu mahoro meza no mu mutekano ntangere kuko aha ndumva ko tugiye kuba inshuti magara nta mupfukanye ngiye kugira rutawe kuko ndaryohewe cyane naho wanzanye ahantu umenga ni mu nkoko ntacyo bintwaye ndaryohewe cyane cheval abicaye barayaga aho rero ikintu tugiye gukora sikindi urabona ko wihuta uko muje ku murimo wawe sivyo reka rero dufate uwundi munsi kugira duprograme ukuntu tugiye gukorera kwijyambwa kuranyumva dukore kuri ijyambwa buke gushika ndaguhaye ibyaha yaga nta wundi uzokwera ni jewe nyine ni je sobuko ni je nyoko bu nakubwiye uzoryohe uzovuga ati ego je nari narihenze wowe genda ukore icyo shaka gusa Yvette ndamushira ndaguhaye ntizi ubu ukibuzohora bwegukira nyenebwo kuko Yvette turuko turanayaga ndabona yuko hajya yarakugahera abonye kuri umuntu wimbwa umuntu watantu wamukuye wewe ukamushira ahantu ukamufata neza gusa ni bya bine nyene abagore umenga n'abana uratubye ni nk'abana hajya gusa nyene ni nkibere riba riyazi nayo ubundi bwo hajya gusa arakuraba akavuga ati wa mugabo waje ni imbwa kabisa aremera rindira sawa nari nkubitiye ahantu ndaje ubunyene baraguhamagaye ku kazi reka tugende tusura uwundi munsi 100 nta kibazo tugende ku matara nta kibazo ushaka mwe turyoherwe tubyuze bisigaye nabyo nbizi komera umuvyeyi yanyise cheval ntiyabeshe ngo ndi farasi renze y'amagagwa iyo mbwana izomuraho yamboye we urazi kwandikirwa imiti imyaka yose uzobaho ku isi
hamunyere ku rupango rw'imiliyoni n'imiliyoni ukabure ku ruganwa ngaho wakirofa twarababayesha twarababaye abwo nigire kwirira kandi Fete umva renda kubwira winjira mu shyamba utazi ukaca inkoni utazi sivyo cyane ko nabwira vyumva cyambere uremera ko ndi mukuru wawe ndabizi uremera yuko nakureze ukiri muto kugera ushika aho uri uno munsi ndabizi aho uri uremera ko je nagutanze kuhaba yego sawa igikwirikira rero nje ngaho gira ndaguhanura irya nyuma ubutagisubiramo Weko uranyumva ndakubwire wumva kurugutura amatwi wumve neza kuko iri ni rya nyuma ngo ndakubwire ukuri aho kuri kuko nama nakubwira urazi kutumbura zikuri intumva sawa niko ndakumva wewe kujya Dany yiyumviye akiyumvira kukwandika ko iyi parcelle sivyo kaya gatima yazanye ni ikintu cyanyeretse yuko nibindi byose bigishoboka sivyo wowe reka kwasamarika kwigira ikizeze ugende ku mugoroba mwicaranye nawe umenge na witwara imbere yiwe umuryosha ryoshe umubwire turumva sheri nariyumviye ujya munsi ndabona umenga kuyinyandika ko kujya nabikubwiye nyene urumva gusa nashaka uno munsi ndabikubwire neza kuyinyandika ko naho nyene nabonye ko ari byo byiza ko bijye wambariye nasanze byumvikana umuntu w'umugabo ntamenye yagwa umuntu w'umugabo avyuka agenda ntamenye yazopfira sivyo hama umuhenda hende ayikwandikeko amaze kuyikwandikako ijya niyo nkinzo y'ubuzima bwawe uzoba wihaye wowe nyene izogucungera izorera abo bana bawe n'igihe kizoba carapfuye irera abana bawe irere naje musaza wawe nshikirwa sivyo urazi ko nakuburiye bone izuba naje nshikirwa nyene urumva aho rero nanje umutima nzoja ngaho ntekane numve meze neza mvuge ati mushikanje nta ngorane nimwe afise mushikanje ibintu byose birakwiye naje ubwanje naho nopfa nkavuga ati mushikanje ndamusiza ahantu heza ndamusiza ahantu abana batazogwabira batazokwicwa n'inzara batazosega mu ibarabara ibintu nk'ibyo mbiriza kaka ndakubwiye bazikunda kuba kandi urankuri kandi nganko ko wabivuze ne watanguye kuhaba ariko ico nagomba ndakubwiye je muri urugo sinazanywe n'amatungo nazanywe no kurongorwa n'umugabo nkunda Dany rero ibyo byo kumbwira ngo ngenda mwinyenye ngo nyandikeko ntibirimo hama ikindi naco ndakubwiye kajya gatima yagize ubwa mbere ko kwimvira kwinyandikako niko kanyereka ko ata mutima wo kumpemukira afise rero ibindi byose bizimana byo kwiyumvira ko yogira ingorane ibiki bizimana reka tubihereze imana niziherezo ryacu nta bindi urumva rero ubu ubona uri kurafyina hafyikiye uri kurafyina hafyikiye uri mufata ubwenge bwanje bwose uri kuranunuza nta nakantu na gato ushaka kunsigariza umva renda kubwira ikintu coroshe urabona wowe kuri mushikanje amaraso amwe ariko ayo maraso niyo ngiye kunywa urumva nico cyayi canje ngiye kunywa mu gitondo ku mugoroba kaya gacupa nawe uramfata zohora nywa ayo maraso yawe urabona ko mbere ikinani wase kunyumviriza uri kuranyumva neza ayo maraso yawe nakubwiye ndagusubiriyemo bubu bwa mbere n'ubwa nyuma umbona nga muri urugo rwawe umbona ni isura nyene uri kuranyumva ushire mu mutwe iyi sura yiwanje uyisezere zohora ubona ikindi kintu nzokuniga wowe nzokuniga upfe warofawe n'ubundi ntacumari Sheri? Sawa. Zana yo mata uri gukora iki hiyo? Reka ndaza. Hingi. Ndaba muchwa ile haje. Onge tu. Nani gashi? Uyu urabona ko kabisa ko azokira no kore. Dany aho matabira araza gukira. Umuntu no gwe mataka arahema neza. Erega ikibazo shaka kwipima na kimwe bino bintu biko byantera amakenga shiri no kusimbona none nk'uyo dupfira kuri serikali twobisigura gute bizaraza gukira
Okay, reka tubanza tumureke kwanza. Reka tumubwire gatoya turabe ko ntaziza kugenda. Mwa bino bintu je bimyandira makiga. Burya mwebwe abagore murafise ingorane. Je naba nakubwiye maranga mutima yawe. Mugabo ntugera wumva no musi numwe. Umuntu tumubonye mibarabara nituze nikato cyabaye ko niki mugabo gusa ngo tutwe twari muhira. Nk'ubuje byitwa nk'ubagapfira ngaha. Nuswa no kumbona kazi kawe. Umuntu twamuye amatabesi kwa yantu no tubikira. Reka Imana irabikora. Imana irabikora. Imana ni muyomba wawe. Reka turindire reka tumuhamata tubandanye tumuha araza gukira. Kuko naje hari igihe nogenda ngatogwa n'abandi. Ega naje notogwa n'abandi. Utogwa n'abaki? N'abandi. Naje byo hava benshikira. Sawa. Naje byo shikira ngatogwa n'abandi. Urumva rero jewe ndiko ndagwanwa agenda mubi cyemba umwasi wawe tubandanye tumuhamata gukora iciza. Ukora ikiza ukagisanga imbere. None wowe ukora ikiza ku muntu utazi. None wowe uramuzi. None gashe umuntu azakora ikiza ku muntu azi wenyine. None basi uramuzi. Basi ngo bapfuye womenya hamagara abantu. Nanje hari gihe abanje bazotogwa n'abandi kandi atabo bazi. Ngwana yayi mwebwe mufisa akagagazo akanyarigabo gusa kabagora nikigira gahera. Urabona? Naba n'abatana yari karano. Habo umuntu yavuga ngo umuntu ngo ni mubi. Ntacyo reka dukora ikiza basi. Sawa. Usajye ntabyo mbona. Nahembuka juje ndiko ndabona. Nahembuka juje ndiko ndabona. Muhe buke none. Uriko wirukana nde ngaha. Munyweshe buke. Nakimana ibikozeshere. Subira muhe turabe. Reka tubyizere ntaco. Haraho yohembuka. Nturako yanakanuye. Yakanuye. Uzi n'amakuru reka tunaye tumureke kanza gatonya turabe ko yohimbuka neza kugira ngo bipunte ko byo kunda ko yicara si Imana ni nziza kweli ndabarahembutse Chese nakubwiye kaza guhembuka amata niyo ya mbere ku sumo none wowe warubize ko yanyoye isumo nta bikarato wabonye hajya mwibarabara wabibonye gusa hajya gusa ntiwaruzi ko ari byo yanyoye basha abayi muhaye bose urabona ko bagiye kugenda babitwaye ni sawa banza muri gatoya banza madani sawa Andi ni ari wanje mata nashitse gute umva twari tuvuye ahantu gutembera na shiri wanje oya ndako oya arakomeye aracyahema ntacarara none ko mbona ibyo mashashi y'amantu zene ngaho yigeye bayikuma ahubwo tumutwara iyo programme wewe warushye ikigongwe umuntu ntawuzi umviriza kwanza twanyumviriza urakomeye za mu mutwe ikigongwe Jede ndi nuza rero je. Umhagaritse bagwa. Barabara tukasiga umuntu. None wowe ufashe umuntu utazi? Oya reka tumutwara. Tumutwara he? Baza kwanza urinde tumutwara he? Kwa muganga. Kwa muganga. Umuntu yose umuyapanya. Ntibazi wayimuhaye. Tumujane kwa muganga hari kuyo. Burya wowe urafite umukora neza. Bengo urumva ego ari umutima uracyatera. Nkuwo agaca gupfira ko. Basi tumutware muhira basi turamufashe. Muhira aho kura mu mutwe muhira kura mu muhira kwa ndi wanje. Tumufashe kwezi Mugabo je ikizoba uzumbaze. Kiri kigongwe. Aka tumushwe mu modoka. None mfashashe. Yashanya yawayangana gute. Umva nuko byagenze. Cyane rero ubuke. Zabwe mwabo. Kuri sinzirira. Wapi nari mu vyumviro kweri buryaga. Ego ikesi twicanye gutahura umeru kuno musi byagenze gute. Kwicanga munsi nibiki. Burya anye nari nzabereye ko kara abakozi b'Imana gusa. Ndashaka ko bijya sincanga musisi meze neza mu bisanzwe.
kingi yakugora wapi uriya rero mabuja rero ndagutera inkuru urutsanizihera burya jewe ngaho mbonaga hari iwacu ku gatumba narigeze kuba mfise umugore izo nkuru zawe no muziri zishaje rero nk'ivyo bije gute ivyo kuri yumvira ariko ibyo bibera kugira bimbwira yego ni kuri vraiment burya anye inzira z'Imana zirenga ibihumbi umva yuko mudusezeye uje kumuranga oya si kuvuga uko jewe burya narigeze kuba mufise umugore turabana tubanye umugore akaba yari afise undi umuntu nyene babyaranye mu nyuma nyene umugore turasaba n'imbabazi umugore turasubirana mu nyuma haza wundi yari yaramutwaye cagiye tuvana atangura kumutera imitoma amucapira amabara yera n'ayirabura n'atukura urumva bigufi birebire arabimwiganira ninka ushaka gushika kuki wamukumbuye yaramugutwaye byagenze gute wapi gusa ari kunegera gusa tukagira aho tushitse niho ndakumva rero umva rero mu nyuma twabanye kandi bongera baramumura anye burya n'ikintu cyo kurongora cyane kwiyumvira gushaka carambuye icyatumye rero nicara ngaha cyane ndakwegera nyene sinkuvugishe mabuja urazi aho wewe na bosi wanje mutamano bahadana aho mwapfuye urazi ibibazo Dany yagize ku bwawewe eka n'umuryango wawe na chevale eka kuri bose eka no kuri kingi urazi ibibazo mwagize none ivyo birakuraba ibibazo byaciye muri famille yiwacu nibindaba gusa mama kingi igihe estime yaza ngaha nkamugururira nkamuha agatebe gaca nja kukurondera abo ushaka jewe burya Agnes nta handi hantu nigeze nja kure nakunye hajya impande n'ukuntu nabona estime cyangwa yakubarira byose narabyumva narabategera ashaka ko musubirana cyane mu rukundo gusa icyo nagukundiye ni uko gusa mabuja wabyitwayemo neza kandi wanabyakiriye ukundi kuntu urabigaya urahebura namwirukana nukuri bijya byarandyoheye burya abantu twigirira neza twigirira nabi burya Dany ukuntu yakwitayeho niyitaho ukuntu wowe ufise imbanyi ya estime kandi akabyifatamo neza eka kanamwishimira estime akanamufasha urazi umuntu nukuri burya abantu bafise imitima itandukanye jewe ngira nkabijya jewe kujya estime yagiriye Dany amaje naguma ntekereje yabanyita nzokagenda niyo mpamvu bavuze ko abantu bafise imitima itandukanye nukuri nawe nasanze ufise umutima mwiza ariko uzi ibibazo Dany yigeze kugira ku bwawewe uranegera aremera ubuzima burahinduka ku bwawewe n'umuryango wawe chevale musaza wawe abagabo bangahe bokwemera umuntu abe agira umugore basaza biwe cyane batumye baze kuba muhira imuwahe ariko uravye ukuntu Dany yakwitayeho akakunyuma nibi bintu biriko biraza burya ibuye riserutse niba rikesha isuka ariko kuri jewe ico mbona vivete nukuri mabuja mbabare no kuguhamagara mu izina wabe gusa ntusubize mu kibazo Dany nukuri